none bishika gute ko la convention ratifiée imara imyaka 3 itarasubizwa muri ico gihugu kugira babone yuko twagize ratification? La convention est signée de bonne foi, ni ukuvuga ni ubushake bw'ivyo bihugu. Aho rero duca dutanga umwanya cyangwa bagatanga umwanya kugira ngo igihugu cyose kitunganye. None ko iyo amasezerano yasinywe hagati y'ubushikiranganje mujejwe n'ubushikiranganje bw'ikindi gihugu, kubera iki vyihuta kuza mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ashobore kuratifiya la convention? None bishika gute ko la convention ratifiée imara imyaka 3 itarasubizwa muri ico gihugu kugira babone yuko twagize ratification? Nimubona yuko la vitesse yo kugira la convention ibe ratifiée après ratification umenga hacamwe ikindi kintu diligence umenga yari ihari ugacumenga ntigihari. Ivyo mwobitushira kwiki? Ikibazo kigira kabiri, hariho ndagifatanije n'ico icegera ca mbere aje gushikiriza, hariho aspect bongeye ku bushikiranganje ijanye na coopération au développement. None mfate ku kibazo yabajije, kumenga twebwe tuguma turindiriye ibiva mu bihugu bindi, natwe ntitugire inguvu zuko abene igihugu bacu nabo tubacira inzira kugira nabo batware y'ivyo dusanzwe dufise. Ubwo ntimubona kumenga ari igisata co bakibuze mu bushikiranganje murongoye cofasha muri ico gikorwa kugira abarundi nabo berekwe inzira bocamwo kugira batware ivyo dufise ngaha mu gihugu cacu muri ivyo bihugu bindi tuba twagiraniye amasezerano. Mu majambo make, ubwo iki gisata kijanye na coopération au développement mu bushikiranganje mwaracigize icanyu canke carageretswe kuko nyene mu bushikiranganje nta kintu kimwe muri ko muragikorerako? Voilà, nizo compliment nagire ntanje. Aho bamubaje ati hoba hariho ibindi bihugu byoba byarasinyiraniye amasezerano nkaya, aho yaciye yishura ko hariho igihugu ca Turkiya. Mugakangera akavuga yuko ayo masezerano ataraja mu ngiro, akavuga yuko Uburundi buheruka kurungika les instruments de ratification ko barindiriye réaction de la part de la Turquie. Hama ndiko ndaraba commentaire yindi aho igihugu c'u Burundi cagiraniye amasezerano nkayo n'igihugu ca Turkiya, accord entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude fiscale. Umushikiranganje muri commentaire yavuze yuko hategekanijwe amanama y'amakomite technique de deux parties. Gacabona yuko iyi commentaire yavuze itandukanye nino nyishu yatanze nga. Bashaka umushikiranganje aduha umuco kuri kino kibazo, murakoze. Hanyuma kuri ibiharuro twatanze ku ngene Uburundi na Maroc ingene buriko burahana ibidandazwa, yego nivyo Uburundi ntavyo burashora muri Maroc, ariko mu bisanzwe aya masezerano asinywe no kugira ducira inzira abene gihugu ababona bashobora gushora ibintu hariya bakabishora inzira yabonetse. Aha rero ngira ngo ivyo duhora dukora nuko duca tugira
tubwira abagwizatunga b'abarundi basanzwe bakora ibintu byo budandaji yuko hariho imyango mishasha yugurutse nabo boyikoresha ari byo bashobora gushora bakabishora. Mu Burundi turafise ibintu bitari bike dushobora gushorera hanze, aha novuga ibijanye ikawa n'icayi. Maroc kandi irifuza cyane kugura icayi n'ikawa y'u Burundi. Nkaca mvuga nti abasanzwe bakora urwo rudandazwa ni opportunité ibonetse bashobora gukoresha. Turafise kandi ivyamwa by'akanovera bimaze kwemezwa n'amalaboratoire atari make yuko ari ivyamwa bifise akanovera biryoshe. Aha naho nyene ni aha abagwizatunga b'abarundi barashobora kuhakorera bakabishorayo. Ikindi naco ni ibijanye n'ubutare. Ubutare aba Maroc nabo nyene iyi secteur barayikoreramwo cane, kandi nibaza ko mbonye imisi tumaze tubona ko Burundi bufise ubutare butari buke, angira ngo naho nyene abarundi bakorera muri iki gisata bakaraba nyene bashorayo ubwo butare. Aha kenshi ibibazo bihora bikunda kuba amaze kubona ku bindi bihugu, ngira ngo no ku Burundi turabifise, haraba ikibazo ca capacité de production. Haraho usanga twasinye amasezerano mugaso ugasanga hageze kudandaza ibintu ugasanga ntidufise quantité zikwiye, twemeye nk'itone 50 ku kwezi canke mu mezi abiri ugasanga ntituzironse, ku buryo rero ico gihe wo muba mwasinye habaze kuba rupture de stock kubera ces produits zitabonetse, nti usanga bitamunezereje cyane, kandi urumva n'abahora mugurira la clientèle iragabanuka. Aha rero ngira ngo twoboneraho guca arakaguhe dusa n'abavuniwe, nkavuga nti abagwizatunga barabe ivyo bashobora gushorera hariya babishore, hanyuma ko bazoba bafise amategeko abakingira birashobora kuborohera. Ikindi naco nuko ico dukora nuko turaherutse gukoresha inama y'abagwizatunga, mugabo twayikoresheje muri ntuze twishimikije ibi tugomba guca tujamwo byo kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ariko naho nyene naha turashobora kubishiramwo, kuko twarababwiye tuti hariho imiryango myinshi iri kwiruguruka, murabe namwe muyikoreshe muyikamishe, murabe amategeko amasezerano ariko arasinywa aborohereza, hama namwe muyakamishe muyakoreshe. Aha rero nibaza ko ngira ngo abarundi dukwiye guca ubwenge tukaraba la production tukegera ibindi bihugu kugira ngo dushobore kudandarizayo ibidandazwa vyacu dufise, kuko amategeko aba yamaze kubugururira. Nkuko nabivuze muri diplomasi duca imiryango, hanyuma on crée des opportunités kugira ngo abene gihugu bacu basanzwe bakorera mu bisata bitandukanye babone ko imiryango yugurutse, nabo bace bafatiya mbere baje gukorera muri ivyo bihugu tuba twuguruye. Hanyuma avantage Burundi bushobora gukura muri iyi convention twazivuze nizo nyene. Urumva deja mumaze gusinya amasezerano, igihugu cemeye ko musinya amasezerano, kuvuga yuko muba mufise deja imigenderanire myiza, kandi iki cyo tuvuga isura y'igihugu, l'image du pays irahagira kunguko, n'ibindi bihugu bikavuga biti bwa bundi Burundi ni nyabagendwa, natwe turashobora kuja gukora imigambi. Aha naho nyene ni ikintu gikomeye cyane. La convention rero aha irafise, uretse ivyo byo korohereza abadandaza abakorera imirimo muri Maroc n'abamaroke bakorera imirimo mu Burundi, aha naho nyene irafise ico kintu yuko ata muntu ari umunyamaroke aje kudandariza mu Burundi azokwikinga inyuma y'itegeko ryo muri Maroc avuga ati jewe narisha amataxi hariya iwanyu ntayo ndiha, kandi yategezwa kuyariha. Iki gihe rero urumva la convention duca twituye igihugu ca Maroc tukahibira tuti turabire ko uyu ibyo ariko aravuga ari byo, bigaca bidufasha. Hanyuma ikindi naco nubwo aba Maroc ivyo badandariza mu Burundi, buriya la TVA barayiriha
mu bisanzwe baje kudandariza baje kudandariza mu Burundi birariha TVA kuko iyi convention ntacisana na TVA. Mu bisanzwe hariho amahera yinjira muri leta kandi ako nako nyene n'akarusho. Mwavuze l'honorable premier vice-président yabajije ati abantu baja kwigayo barashobora nabo guca bagumayo bakaba ari bagira business hariya. Yego naco cokunda ariko murazi ko tubarungika tubakeneye dufise ibisata bibakeneye bagumiye ngira ntivyokoroha. Hanyuma ico navuga ahubwo turakoresha ambassade yacu iri hariya, turafise na consulat general kandi consulat general mu bisanzwe iraba les relations commerciales nico dushira kwinguvu cyane. Aha rero turiko turakora kugira ngo dushobore kugira le lien entre abagwizatunga bo muri Maroc n'abagwizatunga bo mu Burundi kugira ngo imigenderanire muri iki gisata ca commerce gishobore kugira ingufu. Ikindi nokongera ko nuko avec la communauté la diaspora burundaise iri hariya nuko iyo bagiye baritwaza kawa baritwaza icayi baritwaza n'utundi burya bariko baragira contact avec les autres amis les camarades de classe babahaye icayi cy'u Burundi c'est aussi une façon de faire la publicité babahaye kawa y'u Burundi c'est aussi une façon de faire la publicité mugabo ntibikwiye aha turumva ko inguvu zikenewe kugira ngo la quantité igwire ibe nini kugira ngo tubone natwe ko twagize ico twashoye koko muri ico gihugu ca Maroc. Hangiye ku ibibazo vya nyeniteka président du Sénat yavuze yifadikije iyi convention y'u Burundi na Turquie ko yabaye signé ratifié muri 2021 mugabo abo ariho tukirungika les instruments de ratification. Aha nagomba nababwire yuko mu bisanzwe muri imigenderanire biragoye gushira pression ku wundi muntu. Murabona etape bifata kugira ngo la convention ibe signée ratifiée hari naho ngira ngo usanga no mu bindi bihugu bifata umwanya muremure. Hanyuma ico dukora twebwe nk'igihugu turagerageza kubabwira bukebuke tugasuguma bukebuke atanga uvu dushizemwo kuko haraho usanga bafise d'autres priorités muri ico gihugu kigenzi. Ukabona rero ugumye ubatera agatuguti zana haraho haba babibona nabi. Turabikora mugabo bukebuke. Hanyuma nibaza yuko ngira ngo ntitwohenda natwo twovugisha ukuri kuko hari naho usanga muri aya masezerano ho tugira ngo dufitaniye imigenderanire myiza hariho nk'abagwizatunga bavuga bati ahubwo twebwe vyo dufasha iyi convention itaraja mu ngiro kugira ngo tubandanye tugira inyungu nyinshi. Umva c'est le réalisme mu bisanzwe urumva nako karashobora kuba gituma ngira ngo rimwe aya masezerano ateba. L'intérêt ibihari l'urgence ibihari mugabo murumva nta nguvu dufise igihugu kiba gifise gushira ku kindi gihugu kuko byose nko twabivuze biza la convention est signée de bonne foi no kuvuga ni ubushake bw'ivyo bihugu. Aho rero dutanga umwanya cyangwa bagatanga umwanya kugira ngo igihugu cyose kitunganye atagitsure atakugishira kw'inguvu. Urumva niho bigoraniye ariko mwarize muja kwemera gusinyanira nuko muba mufise ibintu bibahuza ibintu muhuriyeko bigatuma mugiriranire icizere. Angaha la bonne foi ni kintu gikomeye cyane, la bonne foi, le respect mutuel, ivyo navyo bikadutuma yuko tutoshiramo inguvu nyinshi kugira ngo tumere nk'aba force umuntu gukora ico yategezwa gukora mu mwanya yategezwa kubikora. Tuvuga tuti ngira ngo nawe arafise bimugoye arafise ibyo banza gutunganya au niveau légal au niveau des procédures zisabwa kugira ngo ico kintu gishobore kija mu nzira. Yakoba mushikiranganje sinavuze côté Maroc navuze ku ruhande rw'iwacu. La convention yabaye ratifiée mwangusoye muri 2021 none kuva 2020 gushika 2025 mwavuze ko resama ariho mwarungitse les instruments de ratification. None iyo rotare ingana gutyo mu bushikiranganje wacu byagenze gute? Nico kibazo nabajije. Murakoze.
ego murakoze nyeniteka kuri ico kibazo. Ngira ngo nkuko nabivuze ngira ngo le processus irashobora kuba yafasha akanya karekare, hanyuma ngira ngo harashobora kuba harabaye n'izindi priorite zaje, mugabo ngira ngo no bushikiranganje harashobora kuba harabaye gusamara kugira ngo ntibace bavyihutira. Ngira ngo aha umuntu yosubira akabaza neza icabaye effectivement, kuko murabizi nanje namabanga ari mashasha, ngira ngo hari ibintu byinshi ntarashobora gushira ku murongo ngo ntahoze menye neza. Aha ngira ngo munyemereye ico kibazo no gitahana nkazogaruka kucishura. Murakoze cyane. Mwabajije kandi nyeniteka ikibazo kijanye na l'aspect coopération au développement yuko le ministère. Ego murakoze cyane nyeniteka, mwavuze ko mwabajije ikibazo kijanye na l'aspect coopération au développement ko le ministère yagifashe mu minwe. Ego nyeniteka ministère yagifashe mu minwe, arico gituma hariho ibikorwa byinshi turiko turakora kugira ngo justement iyo aspect coopération développement ibe effectif. Twebwe mu dufata amabanga twarashizeho intumbero yuko tugomba kugira ikintu bita diplomatie de développement, kandi kinaco arico gituma tuja mu bihugu bitari bikeyi turaba les opportunités ziriyo, hanyuma arico kinatuma dusinya aya ma convention kugira ngo le commerce, ibintu bijanye na investissement bishobore kuza mu Burundi. Donc hariho ama projet menshi amaze kuba négocier, peut-être akiri le processus kibandanya nk'ibi vyose mu bijanye n'ibisata bitandukanye, ari agriculture, ari santé, ari le secteur des mines. Hariho ibikorwa biko birakogwa, kandi nibaza yuko abagwizatunga tumaze kubegera tukababwira tuti yamara hariya mu Burundi hariho des opportunités mushobora gukamisha gukuramwo akarusho. Ibi navyo nibaza yuko l'aspect coopération au développement ari kivuga kugira ngo les investisseurs directs bashobore kuza. Ibi navyo bikunda habaye justement yuko izo contact zagizwe, tukabasigurira tukafashanya n'ibindi bisata bishinzwe ivyiterambere, ari za ADB canke izindi, tukababwira tuti twe tugenda tubabwira tuti voilà des opportunités. Ico gihe rero ico duca dukora duca twifashisha ces agences nabo baba bafise experience na expertise bikwiye kugira ngo bagende basigurire neza les opportunités zihari, les potentialités Burundi, igihugu c'u Burundi gifise, kugira ngo les relations tuba turiko turagira turungo bucuti n'ivyo bihugu, iyo aspect nayo bayifate nkama kugira ngo bashobore nabo kuzogira kuzana iyo mitahe yabo kugira ngo effectivement igihugu c'u Burundi naco l'économie du Burundi nayo bironke mu akarusho. Ego hanyuma ngiye ku kibazo umwubakwa deuxième vice-président du Sénat yabajije afatiye nyene kuri iyi convention avec la Turquie. Mu bisanzwe amanama gusa ntakwiye ngo twabivuze, iyi sensibilisation hariho ivyo tugira du côté y'u Burundi, tukabwira nos ambassadeurs bari hariya, l'ambassadeur ari muri Turquie canke bandi ba ambassadeurs mu bindi bihugu, kugira ngo nabo bagire suivi y'ama convention tuba twasinye. Hanyuma le plaidoyer nibaza yuko nayo nyene iri mu bintu bituma twumvisha yuko convention ibaye sinye yoba appliquée. Aha rero nkuko nabivuze, nta nguvu dufise, nta force de coercion tuba dufise, ni bya bindi byo kuganira mwumvikana mwengengana kugira ngo ntihagire wumva yuko umenga hari umwokeje igitutu. Ibyo dukora byose ni kugira ngo turaba yuko imigendanire yacu itoyumba kubera peut-être umuntu yumvise umengo
baramukariye canke bamubwiye bamushize ko pression gukora ikintu kandi ikintu yinjiyemwo de bonne foi ata pression irimo. Aha rero nkuko nabivuze ngaruke ndagisubiremwo, twebwe cyane cyane turaba ubushake bw'umuntu, la bonne foi yatumye yinjira muri ayo masezerano, hanyuma effectivement le respect mutuel ikatugida muri ivyo tuba turiko turakora. Murakoze. Murakoze cyane nyakwa mushikiranganji ku muco muhejeje gutanga. Nagira nsabe rero urongoye umugwi w'amaho yatubwiye ibiganiro mwagireraniye, ubu nawe nagira ndamusabe adushikirize icyo asaba banyakuba bakenguza amateka bari ngaha.